ya papa. Umwana wo none wakoze ngo bazari Murakoze cyane. Miri, murakoze cyane. Oya, sindidezi ya mibiro wa papa wawe. Numva mfise akanyamuneza kenshi biraza kungora kuronka aho mpera, ariko nari nateguye amajambo Kenya nshaka gushikiriza mwebwe abakunzi banje kuri uno munsi. Banyakubahwa baherezateur, banyakubahwa mwese musanzwe mukora umwuga wo gutunganya amareresi, banyakubahwa promota, namwe mwese mwatewe iteka n'Imana mu byo guserukira, bashinga naye namwe bapfasoni, namwe gwaruka, tugira amahoro. Tugira amahoro, urukundo, iterambere ry'amareresi mu gihugu cacu ciza c'Uburundi. Ndi n'iteka ridasanzwe kubona uno munsi muri hejuru ndonse akaryo ko kwerekana ubwa mbere impano yanje yo kwandika amareresi. Abenshi mwari mumenyereye mu gukina, ariko siyo mpano yonyene mfise. Ni jewe nanditse iyi filime mweje kuraba igice cyayo cya mbere nayise Imva ya Mwihoro. Abenshi mushobora kwibaza mbega Imva ya Mwihoro bisobanuye iki? Imva ya Mwihoro sema tumwakire Arnisia Kado Havel. Amazina yone menshi mano yagerageza. Gusa namenyeshe yuko wavuye gutambagara. Aravukana. Ladies and gentlemen, muri kano kanya Aravukana na Kado Havel mu bako impano ari zose. Mukumwakira rero ko mubashimye cyane. Adabe. Wewe ulipio ya kabili ya papa. umwana wo none wakoze ngo bazari Elekanda amgire. Ego mama ndawakije umwana wanje akaleka kino kiwe yabimurira bwate umutegurira nakino Kado Havel ama félicitations. murakoze cyane. Miri, murakoze cyane. Oya, sindidezi ya mibiro wa papa wawe. Numva mfise akanyamuneza kenshi biraza kungora kuronka aho mpera, ariko nari nateguye amajambo Kenya nshaka gushikiriza mwebwe abakunzi banje kuri uno munsi. Banyakubahwa baherezateur, banyakubahwa mwese musanzwe mukora umwuga wo gutunganya amareresi, banyakubahwa promota, namwe mwese mwatewe iteka n'Imana mu byo guserukira, bashinga naye namwe bapfasoni, namwe gwaruka, tugira amahoro. Tugira amahoro, urukundo, iterambere ry'amareresi mu gihugu cacu ciza c'Uburundi. Ndi n'iteka ridasanzwe kubona uno munsi muri hejuru ndonse akaryo ko kwerekana ubwa mbere impano yanje yo kwandika amareresi. Abenshi mwari mumenyereye mu gukina, ariko siyo mpano yonyene mfise. Ni jewe nanditse iyi filime mweje kuraba igice cyayo cya mbere nayise Imva ya Mwihoro. Abenshi mushobora kwibaza mbega Imva ya Mwihoro bisobanuye iki? Imva ya Mwihoro bisobanuye gukora ikintu ukagihasha, ni gukora ikintu ijana ku ijana. Ariko kandi byavuye mu mwibutsa uvuga ngo Imva ya Mwihoro ihora ihohosha. Ariko kandi hariho igitiko cy'umuntu witwa Mwihoro yapfuye ahemukiwe, hanyuma arazuka aza kwihora abamugiriye nabi. Mu kwihora kwiwe yarihora agahasha. Niba guterwa yaramutera koko kumva nyine kugize ubwoba. Niho iryo jambo ryavuye. Muri iyi resi mweje kuraba icyo nashatse kwigisha ku bijyanye n'ingo n'imiryango,
kumbure aho tumaze kugera ntimurashobora gutahirwa neza ingene ingo n'imiryango birimo muri Noreresi, ariko nicyo kintu cya mbere kirimo mu nyigisho iri muri Noreresi. Nashatse no kwigisha kandi yuko kwihora atari byiza, nta rero umuze wo kwihora hama kugira amahoro, igihe cyose uzoka muri mu ntambara. Jewe ireresi ndarifata nk'ivugabutumwa kuko nzi ko hari abantu bashobora kuraba amareresi yacu bagahinduka niba bari bafise zino ngeso bakaziheba. Niyo mpamvu nkora ireresi ndabinezererewe, ndabikora ndavyumvamo nk'Imana, ariko kandi nifuza ko ireresi izoshikana ahantu kure, kumbure ngatunga umuryango kubera ireresi, n'igihugu canje kikagera kure, kikagira isura nziza, kikagira ishusho nziza biciye mu mareresi, kandi ndazi neza ko bizoshoboka. Mu gikorwa cyo kwandika ireresi nafashijwe n'umugwi nkunda cane BMT. Vy'ukuri nariyumvamo kwandika. Hariho umushefu wanje ngaha yitwa Elvis, arabizi, n'abo twiganye muri lycée barabizi, ariko narumva ko mfise ubwoba bwo kwerekana ivyo nandika, numva nga nibo bitonda. Umunsi umwe Amede mon père arambwira ati genda wandike ireresi turabe ingene wandika. Byaranyoroheye kuko nari nsanzwe mfise igicapo c'inkuru nyinshi mu mutwe wanje. Rero ico gihe inkuru nari imparaye, abanditsi barabizi ko mfise inkuru nyene imparaye muri ico gihe, wumva ko ikaze cyangwa yakanandika nyene. Umunsi ndayibereka bari kumwe na Kristo ari BMT nyene, barayikunze barantera intege, nanje barantera intege cyane. Nuko rero kuyandika baranamfasha kuyikina, baranakosora barandabira aho nanditse bitameze neza, bakambwira ati burya iyo ugenda gutya biba byiza kurusha. Ndabashimira cyane, ndashimira BMT by'imvamutima. By'ukuri sifise ikintu na kimwe nubaha gihwanye n'ivyo bamaze kunkorera mu bijanye no kumfata mu mugongo kubw'impano yanje, ariko ndaza kubashimira nkoresheje ijambo banditse mu ireresi ntawe yagiye. Ninagirirwa amahirwe nzofasha umwe canke babiri, ndazi ko nzoba ndabashimiye. Imbere yuko BMT imenya, burya ndafise abantu ba mbere bahaye agaciro impano yanje. Kuva mu ntango, kuva nkivuka, kuva ntangura kwerekana impano yanje, kuva muvuga ko nkina amateatro ku mashuri n'iki, ndashimira cyane rwose umuryango wanje. Mubampera amashi. Ndashimira cyane mama wanje, niwe mufana wa mbere mfise. Mama wanje filme nakinyemo irashaka gusohoka, je ntarayipantaje bakaba yatanguye. Ndamushimira cyane, ndashimiye abo tuvukana, abo tuvindimwe, mana yanje ndabashimira cyane kuko bambaye hafi. Abo dukorana mu mareresi barabizi ko rimwe na rimwe hari igihe dutaha duteba, ariko bamwe basapotinga, nta na rimwe bigeze bandabitsure cyangwa ngo banyeko batanezerewe ibyo ndimo. Murabizi umwana w'umukobwa aje muri entertainment, cyane cyane twivira hariya ruguru, hari igihe usanga umuntu bahinduye ingene bakora n'imviro, ugasanga umuryango ntawutahuye. Ariko ndabashimiye cyane rwose ko bantahuye, bagaha agaciro impano yanje. Uno munsi nkahamagaze nkanje kwerekana igikorwa canje cya mbere cyavuye mu bwonko bwanje n'amaboko yanje. Nagomba gushimira ubundi muryango wanje ugira kabiri, ni wari ubizi, serukiwe na Agnes Pevance Sanidara. Barahaye agaciro impano yanje, ata wundi muntu umwe aramenya ko nkina Noreresi. Baranyereka inzira yo gucamo. Ndabashimira cyane kandi ndabasaba ko ibyo bankoreye bazobikorera na batoyi banje, kuko ndabona neza yuko uciye mu biganza byabo ubishyira ahantu heza cyane. Reka rero nshimire abandi, nshimira n'abapromota, abanditsi n'abamenyeshamakuru, namwe mwarafashe mu mugongo impano yanje biciye mu buryo bwanyu bwo kumenyekanisha. Ni ukuri mwarakoze cyane, igikorwa cyanyu ndagishima. Imana nayo nyene ifise ingene izoba shimike. Reka rero shimire nawe mwese mwashoboye gushika hano muri kino kibanza kunshigikira. Ni ukuri ndanezerewe cyane, ni ukuri byabaye nk'ibintu ntari niteze, ariko kandi nari ndabizi yuko biza kugenda neza. Ndabashimiye cyane ko mwafashe umwanya wanyu mugahera ibyanyu mukaza kunshigikira, mukaraba igikorwa canje cya mbere. Nizere ko mwakibonye, muraza kuronka umwanya wo kugira amakomantere, muraza kumbwira uko mwabibonye, niba nobandanya canke novyibwira, ariko nubwo muvuga ko ntibivamo, ndabivamo kabisa. Sigeza. Murakoze rero mubandanye muryoherwa, tugire amahoro.